yama girarungike abakozi mu murima, yagize ati vyimburwa ni vyinshi yamara abakozi ni bake. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Ati saba rero nyene umurima arungike benshi, genda murabe ndabarungitse nk'intama mu mpyisi. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Ati ntimutware umufuko w'amahera, isaho canke inkweto, mu nzira hose aho muzoca ntimwishinge indamutso. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Ati ku nzu yose muvuge muti amahoro muri iyi nzu, uyakwiye azoyaronka uyansa yabure. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Abakiri nimuze mute umuhana mutore uwundi, ikigwati cose aho mwakiriwe mwemere babazimane. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Ati muhakiriza abarwaye muvuga mutugami bwabegereye, ikigwati naco kizobangira mukungumuri nkungugu. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Uti yamara mwampe mubimenya ko ubwami bw'ijuru buri hafi, ababwiye ko wa musore izina bazohambarirwa nka Sodoma. Gende rero mwigisha inkuru nziza bose, uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye. Uzokwemera akabatirizwa azoronka ubuzima bwuzuye.